Bujatu Maputo ni Bujatu Maputo tugatuve hano mu gisagara ca Bujumbura, gisagara ciza ca Bujumbura. Twatuve mu Faransa, tugatuve mu gisagara ciza ca Bujumbura, twerekeze hariya mu gisagara ca Maputo, ni mu gihugu ca Mozambique, turonderayo ingénieur Ruben ni ukuri arongoye Manake Burundi, ni directeur général wa Manake Burundi. Imaputo amahoro imana bane nawe mwubahwa ingénieur Ruben ni ukuri. Amahoro cyane ndumva. Mumeze neza? Yego turahema. Naho rero Ibujumbura neza neza bikate Kabondo musi zaradondera gakura ni saha 5:10 mbega Imaputo niyo saha nyene? Emwe neza cyane turahuza. Nuko rero uravye kuri Greenwich Mean Time kuri GMT turahuza amasaha neza cyane. Reka rero kumbe bumvise ingénieur Ruben ni ukuri turavuze ko ari directeur général wa Manake Burundi. Nkuwa kumvise ijyambere wo kwidondora mu idonido kumbure mwidonido kugira ngo tuje tuja mu buryo burambuye ikiganiro. Kugira ngo ntidukange abartiste babanze bumve ko imbere yuko mba umuyobozi mukuru wa Manake ndumuhinga mvabwenge cyangwa umartiste asanzwe. Yego cyane. Mvuka mu ntara ya Kirundo muri Butanyerera. Hanyuma nize amashure mato nayisumbuye mu gihugu birumvikana, ariko kaminuza nayize ngaha muri Mozambique kuri Institut Supérieur des Arts et Culture. Bisigura rero yuko ndi umartiste ndumuhinga mu bijanye n'imico n'akaranga n'ubuhinga mvabwenge. Muri make numva ruko novuga. Nuko muhinga mvabwenge hari ibintu nk'umuhinga umaze gushikako guhinyanyura hano ibi twomenya hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ego jewe novuga yuko ndi umupromoteur canke watanguje ibikorwa byo gushira hamwe amashira hamwe yose y'abakora ivy'imyuga mvabwenge, ndavuga les artistes, kugira ngo duhe agaciro ivyo dukora ubwa mbere made in Burundi. Neza cyane. Ica kabiri narafite kwegeranya abahinga mvabwenge mu gihugu cyose kugira ngo intara ku ntara bamenyane, hanyuma baze barahanuzi hagati yabo mugabo apardosa twige n'ingene dushobora gukereya amasoko hanze y'igihugu, abantu baronke aho bashobora utuntu twabo bahingura. Ikindi novuga nakoze no gukereya platforms canke imbuga ngurukana bumenyi bahurirako kugira ngo baze barahana amakuru y'ibigezweho, hanyuma twigire hamwe ingene dushobora kudefanda nos intérêts cyangwa guproteja ivyo dukora, ivyo twita droit d'auteur, dushigikire leta kandi twarashizeho amasezerano na leta ingene dushobora kubikorana ku buryo abahinga mvabwenge bose mu gihugu basanga ibintu byabo biri protege. Neza cyane. Urakoze cyane, ukumbuye ari intangamara tuzofata n'ubundi mwanya kumbure kwiyo ngingo y'ubuhinga mvabwenge, ahubwo tuje ku ngingo nyezina ku munsi wa Mungu igeze ya 27 ukwezi kwa Gitugutu mwarahimbaje ngahi Maputo, mbere n'umwubahwa umuyobozi wa Diaspora Ndundi Samuel Ndayiregije yari mu ico gihugu ca Mozambique, mu ico gisagara ca Maputo, yahageze avuye i Brussels mu Bubiligi, ahari haraye nababerewe umundi munsi mukuru nk'uyo Burundi Day. Mbega uwo dusangiza ingene ibirori nyezina byagenze, umunsi mukuru nyezina wagenze ingene bitabiriwe, kumbure nakunguko abarundi bari ngaho muri Imaputo muri Mozambique bagize kubw'uwo munsi. Ubwa mbere maze nababwira yuko igihugu kidatekanye kubera hari ibintu novuga yuko bimeze nk'imigumuko canke manifestation. Kuko igihugu kivuye mu matora mu kanya, bisigura rero yuko atitabiriye nkuko twashaka. Twari twateguye yuko yakigwa n'abarundi bavuye mu ntara zose, bavuye mu bice byose kuko ngaho igihugu ni kinini, mugabo ntibyabaye nkuko twavyifuza, naho mbona mwebwe mubona kumera byararyoshe cyane, twebwe se rugero twabishakako.
ngiriye ko nuvuga rero yuko twamwakiriye neza cyane uwo mwubaha kuko musanzwe muzi yuko ari umugabo w'ijuja n'ijambo kandi atanga akarorero mu bikorwa agenda akora. Twebwe rero twavuze tuti natwe Mozambique ntibisigare inyuma, reka tumushigikize ibikorwa apana amajambo. Nk'ubu twaraye twegeranije miliyoni zirenga 40 ku munsi umwe kandi byabaye ku kagoroba gusa, urumva benshi bari banatashe bamaze kwiranda bamwe. Umugabo mechanisme twashizeho, strategy twashizeho, turabona neza yuko nitwabandanya dusigura umugambi w'inyubakwa ya Diaspora turashobora kuzoshikana hafi nk'imiliyoni 100 niburi ngaho muri Mozambique gusa. Aha muri Mozambique gusa kandi bahari kuko hari abarundi benshi cyane, ni kimwe mu bihugu vya Afrika birimo abarundi benshi. Ikindi novuga kuri ivyo twarashoboye kumushikiriza intambamyi dufise kuko hano bavuga ururimi rw'igiportugale. Abana bahavukira benshi kandi singaha gusa nabimushikirije nk'umuhinga mu bijanye n'ivy'imico n'akaranga. Twarabonye neza yuko abana benshi bavukira hanze y'igihugu c'u Burundi ururimi kavukire rwahebwe canke banagwibagiye, n'abavyeyi ntibagwigisha abana. Jewe nk'umuhinga namwemereye yuko imbere y'imbaga y'abantu bari ngaho yuko tugiye gushiraho platform, tugiye kwandika ibitabo bizohora bifasha abana baba mu mahanga kugira ngo ntibibagire ururimi kavukire kandi n'imico n'akaranga babandanye bavyigishwa. Muri make nuvuga ko aruko twamwakiriye n'ivyo twamushikirije, harimo n'ibindi bibazo bijanye n'amadokima ibyangombwa abarundi benshi baba ngaha bakoresha usanga ari ivy'ubuhunzi. Benshi rero bakavuga bati natwe twifuza kuba ngaha nk'abantu baje kudandaza bamwe abandi ugasanga bari kwiga mugabo ntiboroherezwe uku na kuriya, rero bakavuga bati twebwe turasaba ko ambassade ngaha yugururwa kuko iyo dufise ngaha ni consulat. Yego, ico nyene nico nagomba gutumbera. Wavuze ko ari abarundi benshi ngaho mu gihugu ca Mozambique, hari abashobora mu gisagara Maputo, hari abari mu zindi ntara, mugabo hari consulat nta ambassade ihari. Murateba mugatunganyizwa gute mukeneye ibijanye n'impapuro? Mu by'ukuri umukonsile dufise hano uretse ko ari umupatriote n'umuntu akunda igihugu ciwe birenze kuko uravye nafasha abarundi, arigora ku buryo aduhuza na ambassade iduserukira i Tanzania. Ku buryo atamurundi n'umwe aripfuza icangombwa gishobora kumushikana mu gihugu ntamutunganirize. Bisigura rero yuko ngo imiraziru isumba guhuma, urumva ko atari nka kumwe usanga hari igihugu kitagira na konsila. Ego. Aho bikigoranye gatonya nuko Burundi butaremererwa kuja muri SADC kugira ngo abari Mozambique boroherwe, kugira ngo nka perimi bakura mu Burundi ashitse hano akore ibijanye n'amamariage vyorohe. Haracariho agahaze kubera ko ambassade dufise, mugabo turavye abarundi bari ngaha bariko barinvestisa bariko barazana imitahe hano, tukaraba imigenderanire y'u Burundi na Mozambique ingene mu minsi zoba imaze gukomera. Je ndemeza yuko ambassade ishoboka hano mu gihe leta yo bifata mu minwe ikatwigira ico kibazo. Twarabimushikirije rero twizeye ko azobishikana imbere. Mbega abarundi benshi bari mu ico gihugu basanzwe bisumamwo, basanzwe bakora ubuzinya baki? Twovuga ko 90% y'abarundi baba ngaha badandaza ibintu bijanye n'ibiribwa, ibintu byo mu alimentation, ibintu byo mu maduka y'indya, ibintu nk'ibyo. Hanyuma 10% bafise izindi business z'uburimyi bakora. Abandi usanga ari abanyeshuri nka twebwe murazi ko twari no ku mashure, abandi usanga bisumamwo mu zindi business zitandukanye, ariko nta muntu ari no usanga yicaye adafite ico akora. Izi ntureka za politike zimaze imisi mw'ico gihugu, bamwe ngo no musi ni greve, ngo ville morte canke manifestation, mbega nta ntambamye nta nkurikizi ziko ziragira kuri abarundi bari mw'ico gihugu ca Mozambique? Mu by'ukuri inzego z'umutekano ziravyifata neza cyane mu gutesha, aho usanga bagenda gusahura ku maduka ya bene wacu. Ariko novuga yuko mu ncamake nashikuje nta incident canke nta bintu bidasanzwe biraba. Nta bintu bidasanzwe biraba kuko naho usanga bibwa kuri bajya basamara bakaja kugurura, ariko byo tuzi ko hari
ibibazo by'umutekano muke nta murundi n'umwe yugurura business yiwe. Burundi Day yarabaye ngaho ego yabaye ko itatezwa kuba bivanye n'ibi bihe bidasanzwe igihugu ca Mozambique kirimwo na cyane bifatiye ku matora yarangiye mugabo kumbure batakira co kimwe abayitabiriye. Mbega hari akamu wotera gafatiye kune minsi mikuru ya Burundi Day kumbe no mu bindi bihugu itarabamwo hari neza kungu kubona yogirira igihugu canke ishyirahamwe Diaspora ndundi canke abarundi bwabo bari mu makungu? Mu bisanzwe hanagomba gushikira ubwa mbere icifuzo canye n'icubahiro mukuru w'igihugu cacu cuko abarundi bari bibuka iyo bavuye, kubera ko ibi by'uko usanga hari abarundi bamwe bamikumbira mu bijanye n'iterambere ry'igihugu ngo twebwe ngo twarahunze ngo ubutegetsi ngo ubunubu ngo 7 na kangahe ngo 9 na kangahe ngo 2015. Ivyo bintu abarundi bari hanze baba bakwiye kubikura mu mitwe, hanyuma bakibuka yuko mu gihugu n'imiryango yabo turetse ko tuvuze iterambere ry'igihugu ntituba tuvuze iterambere ry'umuryango gusa, tuba tuvuze inyungu rusangi, tugashira hamwe ivyiyumviro niko umuntu uvuga notera abandi barundi bari mu bindi bihugu bakibuka ko dukoreye hamwe tugashira hamwe inguvu n'imitahe canke n'ibindi bikorwa bindi duhamagarirwa gukorera mu gihugu ariyo nzira yonyene ishobora gutuma Uburundi butera imbere. Nagomba ndakubwiza ukuri Nova, ngira ngo na Silva muri kumwe ngaho turi batatu na Miss Torsi. Mu by'ukuri abantu bitwa aba Diaspora, abantu bitwa ko abarundi baba hanze y'igihugu bashatse ko Burundi bugira Dubai nta myaka 5 yohera Uburundi kujya mubona Fabrice abivuga ntaba ari karabesha. Twebwe abarundi baba hanze tubishatse Uburundi twobugira Dubai ya Afrika. Ndaguha urorero nka bubiri gusa. Ego abarundi baba hanze bafise n'aba bumva bakorera ino batari mu mashure batariko bararondera ubumenyi bwo mu mashure, hari ubundi bumenyi reka ndabwite mvabwenge basuma hano mu gihugu budahari. Bisigura yuko nk'ubu tugiye turafata tukavuga tuti okay, aba muri iki gihugu bize ubuganga, abari hariya bize ibi, abari hariya bize kubaka, abari hariya bize, nukuvuga ubwo bumenyi naho ko tukabutanga mu gihugu nka Diaspora ijya nyubako igiye kubaka bagashira igisata kijanye no kwigisha imyuga na karoro gatonya gusa hanze. Kuvuga bati hari nk'umudiaspora aba i Mozambique yize imico n'akaranga n'ubuhinga mvabwenge naze avyigishe aba afite mu Burundi nkaca nsimba nkahakubita amezi 6 nta na kimwe byo kwica mu kazi nkorino. Ego ati hari umuganga yize muri Turiki kandi yahezeyo mugabo naze atange formation muri chirurgie ngaha mu bitaro ibi nibi atimba gucyo umwe wese akazana ubumenyi afise. Ivyo aho ntituraje mu vy'ibitahe n'amafaranga niko ndavuga ubumenyi. Ego igihugu twogipanga ku buryo na leta itavunika mu kwirigwa ivuga ngo rimwe irariha aba expert ngo bavuye ngo mu bihugu ibi nibi kandi abahinga mu Burundi bahari mugabo ibibera hanze mu bindi bihugu. None habuze iki kugira ngo abarundi bumve ako kamuhama bije mu ngiro? Cyaravuze ni iki Samuel ari karakora ubu. Ndayiragije Samuel rero nico gituma nasaba ko abarundi bose baba mu mahanga bamushigikira. Ubwa mbere nta macakubiri namwe ari mu mutwe iwe umwumvirije. Je nahora ndamwumva ku maradiyo sinari bwamubone. Uwumvirije imvugo avuga ni y'umuhuza. Sasa nukuvuga abarundi baba hanze bose bamwibonamwo kiretse babandi nyene bavuga bati mu Kirundi hari abantu bitwika ngo banta munoza ngo banta hofatwa abo ntibazigira bavuga. Mugo Murundi avuga ati jewe basiguriwe icarico igihugu nta muntu numwe atoyoboka ivyibiro bya Samuel Ndayiragije. Engineer Ruben y'ukuri nukwamizako reka twizere ko bizotora inzira yirama kandi tomoye nziza itanga umwimbu mwiza. Reka harahereze hano kino gice kumbuye si cyanyuma kibaye cyambere tuzokora n'ibindi numva n'ubuhinga bwa internet bumeze neza twadufise impunge ko haba babica kuri iyo migumuko tugushimire cyane. Murakoze cyane mwo hano. Kurikirana